abantu mwese makiri agakiza tu iki tubayirwa je navuze n'umusiramu navuke mu muryango w'abasiramu ndawukuriramo byarangoye cyane hirya nakira agakiza kuko kuva 2017 bakana natangura gusengera mu bakizwa ndagenda muri Grace Gospel Church baranyigisha ivyo kubatizwa biranka ndagenda ahantu ho mu Cibitoke rusengero ntibuka biranka ndagenda mu bwiza barasenga barasubira mu bw'umutima wanje uranka kuvyakira ndagenda muri Gezo Dezame ntako batagize hose biranka ariko naje ngaha umunsi wa mbere ninjira ngaha ninjire kwijabe umukozi w'Imana Diemerese yavuze ati bugize abantu abakozi b'Imana avugishwa zo tubifatana nkama yavuze ati we tuzogumana kwa kino gicaniro wari umunsi wa mbere umunsi gira kabiri sinumvise ivy'ikibatizo ndafise mushikanje ari ngaha aye niwe abiyemba ndi muhira ntaje no gusenga ambira ko bukebuzo hazo ikibatizo sinahiga imanze numvise umutima wanje vyakiriye umaze kuvyakira ndabya n'umugenzi wanje ndayo mwigisha turi muhira nawe avyakiriye turaza turabatizwa ubakiza nakakiriye mu izina rya Yesu. Higira kabiri jewe natuze narigeze gucora amafaranga nta munsi n'umwe waremwe n'Imana nabayeho canke yantije nkiri muzima narara kanwa kanje katagiye n'inzoga kandi irenga imezi 2-3 ntabwo bari ntagiye muyo nabaye hanze y'igihugu naraje mu maklabu nkakesha nkagirane ariko kuva nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza inzoga narazihevye nta nyota nkigira sini magati aho nagiye ndaca narava no gusenga nkumva inyota yanyishe nkashikira mu kabare nta nwa nkasubira gusenga ngoma niwe rutuyoga muga kuvaje ngaha aye nta guinzoga nta nyumva nkikeneye nta nyumva nkishaka ubu uyemeze neza mu mubiri ndatuje abumvise nta yanje Imana bagire neza. Amen. Iyo ntayo yakwiye gusubirwamo hari abantu benshi iyo ngiyo ntayo rero nezererwa cyane iyo ntayo iremesha imitima y'abantu kabisa. Yesu ashimwe. Amen. Hama nanje ku munsi wa mbere nza hano ate byacanganye karaka nakora kari kaheze akaraka nakora kari kaheze karangiye ntabona iyo bija niyo biva maze kuza ngaha turabonana n'umwongere arandungika abakozi b'Imana bansengera byo basengesho ngaha yabarakeye n'abakozi nkaha bansengeye inyuma y'indwi imwe Imana ikirama kandi karaka andasubira ndakora. Ama inyuma yaho kandi naje ndi umuntu arushe afise indoto mbi cyane indoto mbi zo kurugero rwenyuje maze gushika ngaha byaragenze neza aho sigaye ndota neza ubu ndota ndi mu rusengero ndi gusenga n'ibindi aho Imana yarakoze ndabishimira. Ama ku munsi wa gatandatu baravuze kuva ku 200 gushika ku 10 batange kugira ngo bakore ngaha bimere neza. Nanje muhira nari mfise ibihumbi bitarenga 15 kandi nibyo nabona. Hama ndavuga ati uko biri kose kwijuri ngiye nanje nje mu bihumbi 10 ndatora ibahasha mugabo sinabona ingene bigenda. Hama umukozi w'Imana aravuga ati umuntu atoye ibahasha abazi neza ko yafise numva umutima urasinze none bya bihumbi 10 zigamurase y'abantu n'umugore bizogenda gute. Hanyuma umaze kubitanga avuga icyo Imana yakoze. Hanyuma jewe cyandagenda muhira ndasenga ati Imana navyemeye ibihumbi 10 kandi nteruza kubitanga itarahera yo batanze. Imana yarampezagiye uno munsi nabizanye nabitanze n'amahera izo nari mperanye nagiyemo ndayaronka ndarihinzo. Amen. Avuze neza cyane yatanze ibihumbi 10 atagira imbere n'inyuma Imana ikimurihira inzu yari kuriha norogira inzu ngo yari kugirira ibihumbi 10 se Imana ni wayikora nazo kwitanga mu vyiwawe. Yesu nashimwe nanje magaze ngashima Imana yo ngaha nukuri yarambohoye nari naje mboshwe nukuri naka kabiri ni ngaha vyembe ndafashijwe no kuri kose nukuri nari meze ku ariko nje ngaha natumewe ni radio numvise ajya mabohero nasanze nanje nisanzemo candaza ngaha umwungere turabona narambariranye n'ivyanje acandungika muri deliverance kuva nshitse ngaha sindigera nsubira kwishengero nasengeyemo nukuri numva gushima Imana. Hama ndashitse yavuze ijambo ry'Imana yuko ryo kuvugira ku magufa yumye nukuri iryo jambo ryanafashije yongera aravuga ijambo abantu imbeba ziguma zigendera hejuru ku mitwe yaho baryama izo mbeba zabatubuza ko turyama zigatwenga
nukuri kuva adusengeye sindasubira kumva imbeba nukuri numva gushima Imana nongera ashima Imana yaravuze no kwijambo yuko hari ibintu bigiye guhagarara hari ibintu byahagaze vema nukuri numva gushima abumvise intaye yanje Imana ibaheza. Amen. Aribungenze guhera mu kwezi kwa 11 maze ukwezi kwa mbere gutanguye cafatwa n'ingwara ndagwara ukwezi kwa mbere tariki 1 nahera tariki 1 senya gushika tariki 30 guhera ukwezi kwa kabiri tariki 1 senya gushika tariki 30 gushika amezi 5 senya ntaruhuka atanu umunsi n'umwe nduhuka. Ariko yandi majambo warugwaye ingwara yo kuva amaraso na kwa kundi wa muntu yava muri Bibiliya ivuga rega hari umuntu yaramaze imyaka 12 ava Imana iramukiza. Yego hama ndashimira Imana tariki 27 z'ukwa kane Imana yakirokora ubuzima bwanje hama imbanyi Imana irantabarira apfaye kuko ntibyari byoroshe nticyari ikintu cyo kumpa ubuzima ariko Imana yarampaye ubuzima Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Imana yaramukijije nkuko yakijije wa mudamu yaramaze imyaka 12 ava. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nukuri bantu b'Imana ku Karago ni heza. Jewe naratwaye inda y'uno mwana ndayishima kwa ndamuhetse. Abantu benshi bambwira ko nzura ugatanda ariko ntazokururuka. Banana nyandi. Kiragezo kazwe. Abantu benshi bantu b'Imana barambwira yuko ataco nzoronka. Nzurira gatanda mugo sindakururuke. Kandi nkuko babimbwiye n'ukuri yaratevye kuvuka indira renga iraza mu mezi 10 kandi dusanzwe tuzikwibuka mu mezi 9 hama ndagenda ku Karago abakozi b'Imana barasengera nukwinda tangwa ndabona ibimenyetso byuko shobora kwibaruka ndaguma ngaho Imana irampezagiza bya bimenyetso byarabandanyije indwi yose taco ndaronka nukuri indwi yagiye gukwira Imana iramboye irampa umwana nimbuga itabanyandikiye Imana irayinkiza nukuri ibyo numva no bishimira Imana cyane ko yankuye habi. Amen. 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 Bari bamwandikiye ko azobyara abazwe acavyara neza atabazwe. Tudoze cyubahiro cy'umwami Yesu. Iyo ni Imana yonyene. Yesu nashimwe. Amen. Umwana nagomba gushimira Imana ibyo yankoreye juno musi gize kabiri nje ngaho. Naje ngaho ku musi wa mbere turabonana uransengera mbya ko bisinyatsi nyinshi nyene ibibazo byinshi. Kandi nahise ibibazo byinshi ko je sinigera njyama mu ijoro nta muntu si ubwoba bwinshi ibintu kirara biraza kuntora ngo tugende muganga binesha nyene nkabona ndiko tugwana nyene muga ijoro ryose ryarashobora guca nkanura nasinze basumva ari diamond y'ubwoba nkuguma nikanga sinjyame je ni ibintu nari maranye ngira nk'imyaka 2 irenga hama nkabona nasanze ikintu cyo gushimira Imana kinini nari nagiye kwa muganga ari navyivye ngamu gatunuru nugwangana nyine ari runini bamenye cyobanura umutima camwo kandi umutima wangeze kure ukubera ngo ibibazo byinshi ugira ngo uguma wiyumvira ngo hayisigaye kuturika ngo kujya kwigerenade ukujya barashe ngo umuntu ariko aturika ngo niko wowe udwa kwana naravyimbye hanganuko nanje umva nk'ijoro ryose ryarashobora guyandiko niyumvira naho nivyo ndiko niyumvira kubera abo badayimoni banyakitiro sinsinzire mugaje sinabaye ikibanza no kwa muganga nubwo nigeze mbabara ngo bambwiye ngo ariko twe muri family wacu nangwara zihora zibayo nangwara nyibyo by'ibigwara nyene by'ibiteranuko ngo imitima wa madababete ntabyo ndumva mu muryango wacu Ndaje ndavugana n'undi mu amasenga nganye ndiko ndarira namubwira ibibazo se ndamwereka nuko kuntu meze ngaha kandi umutima waranyiyaka cyane nkaca numva umenganura aba nkagwa simbyuke cyambye ati je nandasana Imana nabariye kumutakura kuri witi tuzoje nkujyaneyo tuza kwa mbere rero muri burakeye banansengera ubumeze neza nakize umutima wanje n'ubwihagarara gusinzira ndasinzira ahubwo sinikangura nikangura 3 z'umurango. Amashi menshi kumwami wacu Yesu. Imana ikumentagirire bandanye kuba n'amavuta menshi. Amen. 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 Imana ishimwe. Amen. Yesu nashimwe. Mu kwezi kw'indwi mu mpera z'ukwezi kw'indwi mungere waje ariko arasenga ngaha aravuga ngo hari abantu baturoze ukwezi bavugira ku kimazi amajambo ibashaka ko bitubako. Yesu ashimwe. Aravuga ngo dutange ikimazi nawe gadusengera ukwezi n'indwi zibiri muravyibuka. Hanyuma nanjye ndavuga ati Mana nanjye ngomba gutanga ndabe icyo wokora. Yesu ashimwe. Amen. Yo ambere ndayitoye ncanangura kumva
ngaho se mpinda ibintu bihinda umenga ni nyamugigima nicara hagenda mara umwanya nicaye ku ntebe numva gumanjugumira kandi maze kuyitora iyo envelope nayo nemeye gutanga ikimazi kumusugira gatatu ujya mutamakazi yahora ararangaburira ibintu naziye mbona kuri WhatsApp barungika kujya bashira ko ripu nzara mubona yapfuye ayo mahera maze kuyatanga kuva mu kwindwi uturi mu kwicumi ndaryama nkasinzira kandi nahora nguma ndarota mbona ibintu ngaburira nkavyuka mu nda ngomba guturika Yesu ashimwe amen uherukana aho Dimanche Mungere yaravuze ngo dutangira Imana jewe nguma ndabifata minwe mvuga ati nzotanga Imana nzogutangira mu mutima niko nibwiye Mungere cyaravuga ngo hariyo abantu batatu Imana ngomba kugira neza ngo base kuza ngo bari ngaha cyamvuga numva mu mutima gumusimba cyamvuga reka ngiye inje rero ndatora ndemera ko nzotanga mu bana ayo mahera maze kuyatanga Imana yankoreye igitangaza dose yanje yari yase gucamo ku munsi wa kane bica biragenda neza Imana kiramico nipfuza haleluya amen.